aho hambere abavyeyi batureresha indero y'ikirundi. Aho hambere umwigeme akiri muzezo nza kibikora bikorera iwabo kugira ntaza maramaririwe. Umwigeme yararenguka bamubonye bakamubonamo ingeso nziza se yarenguka batigenda muvyeyi waribarutse. Imisore imubonye igasonga amatwi gasokoza ubwanwa n'agasokoza uruhanika ati maze turaberanye. Twakuze twumva za kirazira none ubu barabihinduye barabihindukiza kirazira bayigize ingeso. Ewe dady warahemutse uhemukira umuryango uhemuka kuri bashiki bacu nabo bahemukira abasaza bacu. Ntibiko gusigaye vyigerezako. Izina warahinduye ngo nizashuga dady kibabaje no kuja kunezereza umwana ngana n'uwawe bakubwira ngo ntiwareze ukaja mu vyo guhanura kandi tubizi ko ariko mwabaye. Kuvyara ntibimaze mu gihe uzi ko utazorera na kare ngo hagoyirera nayo ivyara n'ivy'akanya gato. Namwe bigeme bene mama nimuze tuvire hasi rimwe dukore dukoresheje amaboko abiri twahawe na rugira twoye kwama turi banteze urushi. Twige kubaho twibeshejeho ndetse tunabeshejeho tureke gushaka kubeshaho buri gihe. Dady wihaye amahoro yita amahoro kandi ari amahoro y'amahorera. Wirengagije ubusaza ugeze ko wirengagiza ibibondo biteza amaso wewe nka dady wavyo. Dady wiyambiwe ubusaza wiyambika ubusazi bwo kwirirwa wiruka mu bana bangana nabo wivyari. Abana usigaye bahendesha inoti nabo bakaja nago ngo kubabonye inoti ntaco batogukorera. Dady warahemutse. Se muvyeyi kubitaga shubone kwimva izigeze imugongo wowe kuronderera iburandera uronderera umuryango. Hello bakunzi ba Mijo Talent TV ni mwaramutse canke mwiri bivanye naho herereye canke bivanye naho urabikiganiro ndakubitse kuri micro iri kumwe na Ange Irankunda inyuma ya kamera ni Young Africano umukameramani wacu atovya ameze neza ibona amasalamu ameze neza abari we yabikoze. Today rero murabona hantu twicaye ahantu hatesa hatekereje mbani iyo mubona nicaye mba ndi kumwe n'umutumire bise se mumbonye imbere yanyu mba ndi kumwe n'umutumire mu mubizi no musinagira amahirwe yo kwakira umukobwa umwigeme umurundi kazi mwiza nagira amahirwe yo kumuronka ntivyari vyorosha ariko ndakora kugira ngo tubazane ibintu bisa neza reka mumwirabire. Sister namahoro ego turashima umeze neza cyane nawe ego turashima sha ku muntu yoba akubonye irya mbere canke yoba atakuzi ashaka kwitondera akazina kanyu Akazina konyene amazina yanyu nitwa Kabangani Sabrina umwigeme w'imyaka 18 umwana w'ifura mu muryango iwabo bien sûr. Sabrina akaba ari umunyeshuri ariko mushaka reka ndababwiraho nize hose c'est ce qui dit présentation CV. Ouais. Bon Sabrina d'abord nimvukira muri commune Mabanda muri province Makamba haba nize amashuri mato kuri école primaire de Mabanda bahazi baca bahabona hanyuma école fondamentale donc de 7e à 9e haba nize kuri école Saint-Pierre Mabanda nyene haba nkabona cenja mu Rutana kubandanirizayo aho nakurikiranye igisata c'indimi donc section des langues niyo naciye mpereza hama ubu naho niga kuri Université Lumière de Bujumbura campus Kinindo c'est là où je passe mon chômage déguisé. Kabanga Sabrina mwamumvise rero amateka yiwaho yize umunyamakamba nyezina umurundi kazi watubwiye yuko wiga mu buzima busanzwe usanzwe wiga canke ari ikindi kintu ukora. Jewe mu bisanzwe nuvuga ko ndi umusilameuse raison pour laquelle ndi ngaha anye. N'umusilameuse rero mufise akazi kiwe akora n'umusilameuse ni ryambere novuga ati ni ryambere nakiriye jewe ngiriwe amahirwe yo kwakira umuntu akora umwuga nk'uyu novuga ko ari umwuga burya mufata nk'umwuga cyane. Bon ego tufata nk'umwuga ariko uretse ko haba hariho akantu k'impano kuko si bose babishoboye. Gusirama nk'umuntu asirama novuga je kubganje novuga ni nka poeme nk'umuntu avuze ati gusirama umuntu asirama abakora ibiki mu buzima ni slam ni giki. Bon slam novuga d'abord avant yo guslama urabanza ukandika kwanza uriyumvira bisaba kwiyumvira afatiye kuko jewe bigenda d'abord uriyumvira hama wiyumviriye urakenera gusohora ivyo uri kuriyumvira kuko abantu twese turiyumvira ariko le fait que ushobora kubisohora hama ukavyandika ukamenya n'ingene ubivuga nico novuga ko ari slam sinon ngerageje kugishira mu kirundi novuga ko ari nko kugira nk'ibicuba kuvuga ibicuba sinzi ko bizi
bon ini ibintu nk'ivyo basi ni poesie en fait yego. Ikibazo nshengira mbega Islam nayo irakeneye gutezwa imbere nkuko twumva ngo umuntu araririmba akabifata nk'umwuga, mbega Islam yoyo irakeneye gutezwa imbere hano mu gihugu cacu? Bien sûr birakenewe nyene ko itera imbere kuko nuko nyene kenshi tubishira mu gifaransa canke iki, ariko ugiye kuraba birakenewe nyene ko tuyidevelopa kubera ko d'abord iraryoshe biraryoshe iyo uriko uravyumviriza urumva ko nyene uri kuraryohera ugutwi. Hama ica kabiri irashobora genre dufate nk'ubu bashobora kugira hakaza nk'ama ONG hamukagira tugirira akantu ku buryo dufate nko kugira nk'aga publicité ugasanga urakoresheje Islam kandi ryoshe, donc nibaza ko iteye imbere ataco ntaco vyishe. Hari abantu urazi impamvu ndakubajije, hari abantu umengo ibintu vyose bakora ego harabaho kugira ama publicité tukababaza urashaka gutera imbere canke niki kintu ushaka gushika ko Islam ukamengo turayikumira canke nta mwanya tuyiha. Nkaca nibaza rero mbega bajya bayikora mwebwe muyikora murakeneye gutera imbere canke murakeneye kwiteza imbere? Nico kibazo nako ndibaza nawe urampanye inshuti ego natwe turakeneye gutera imbere. Mukeneye gutera imbere mu bikirero? Bon en fait uretse ko ari ukwiryohera je nahora ndabikora ni nyinshi maze gukora ukabikora genre kugira wiryohere vyonyene ata handi hantu ushaka ko bija gusa kujya kuntu usanga wabipartage ukabishira kuri statut abantu bakabona kavuga ati hewe ufise talent kandi reka kuyicarika hari habayikeneye barayi boyikoresha ibindi ariko wowe urayifise mugabo uraye ibintu rimwe. Donc kuba yocigira umuntu yo haguruka hama akumva yokora nibaza ko N'Imana ikiturema hagiye yari yaraduhaye akantu kazodutungisha. Donc rashaka gutungisha. Bien sûr. En fait, rashaka kugira Imana ishobora kukurema itagushize mu ikintu kizogutungisha. Nico gituma ngo abantu bose barafise impano n'ivyo nzi. Jewe rero iwanje ndamaze kuyimenya donc. Nabaza ko ari izombesha. Ufise impano yo guslama. Reka tugusabe canke erenge natangiye kunda. Reka ndakubaze basi. Vyaje gute canke vyatanguye gute abantu watubwiye ko wize langue abantu bize langue bariterere vraiment kudoshapo muri abantu kunda gusoma ibitabo cyane cyane nibaza yuko ariho benshi usanga bize amalangue bazi ibintu vy'indimi mbega umuntu wize science biramworohera nkuko mwe biborohera wewe vyakujemo gute canke kugira ngo ubifate ufate umwanya usome ibitabo urasoma ibitabo cyase nibaza ko tobisoma. Bien sûr, hewe. Urabisoza ko amata yera. En fait, jewe ngene vyatanguye. D'abord nkiri mwana muto. Jean nkiri muri primaire. Narakunda cyane igifaransa. Bon, narakunda indimi zose mugabo igifaransa coco sinzi. Hama kandi narakunda gusoma utuntu duto no mwishuri urabona ko baratubwiye dusome. Uwo munsi ndibuka mugisha atantoye ngo nsome yo. Twarabipfa narashavura ku buryo aba sanse gusubiramwe tugasubiramo kugira nsome. Hama kandi narakunda no kugira narakunda kwandika. Apana kwandika gufata amanota oya nari umwana akunda kwiyumvira gose. Narakunda kwiyumvira mugabo novuga ko nari timide ariko muri iyo timidite yanje naba mfise ibintu byinshi muri jewe no shobora kuvuga muga nkabura uko mvuga kubera ko ahantu hose naca ku ishuri ryose nacako j'étais la plus petite kandi apana bimwe bisanzwe apana mvye kuvuga ngo basi uwo mukurikirana agusumvya umwaka umwe oya nari muto tellement donc kuba no kumva no kwisanzura ngo shobore kuvuga imbere y'abantu ntivyakunda naca mfata agapapuro nkandika sous forme ya citation gato igusa nubwo kataba kameze neza mugabo numve ko basi nduhutse mu mutwe kubera ivyumviro vyabaye byinshi donc kugira ndabigabanye naca nandika akantu gato cyane. Hama ngiye mu Rutana nabayubrije yukucangira kurondera abagenzi bashasha donc babandi ntibaba bamwe natinya nitwari tukiri kumwe. Hama ngiye mu Rutana nabayubrije kurondera abagenzi bashasha kandi rero urondeye abagenzi bashasha
sinaca ndabarira imyaka yanje ko navuga ati sesiyo yumva baca bankatira hano ugasaba kumvugisha ncankurana n'abantu bakuze novuga ko naciye ngira ivyumviro byinshi by'abantu bakuze kubera ko ngo wicarana n'umugabo gatahana ijambo mugabo wicaranye n'imbwa gutahana imbaraga stonk umugani nawe narinzi buba en fait niho naciye ntangura kuba noza ndavuga genre nkavuga ivyo niyumviriye ivyo niyumvamo nkabivuga gusa na slam narayikunda nubwo ntashaka je sinashaka kuja mu ntuze sinashaka kuja en public ndavyandike gusa no kubivuga banashima nta nivyo navuga ariko abagenzi banje ubu barambwiye ati none treshe bizoherera he reka ndakubaza nta mahigo agize kuja mu club bitumva ngo club hari club y'amaslam hari club yo gutamba hari club y'ibiki wowe nta mahigo wigeze ubona yo kuja mu iyo club ama club narayajamwe ariko juste pour assister ya slam nyene ego hari ya slam n'iyindi iri hano kuri uno musi ntigize ntitwenteresa iyo club ya slam igihe wayijamo canke wagira amahirwe yo kuyijamo warugiye kugira ngo we warugiye ugiye gukora yiki objectif yawe yari yiki jewe ko niyumvamo yuko nyene ndafise akantu ko kwiminimiza en fait sinabona none ndahava ndabaje imbere est-ce que baranyumviriza est-ce que baraza gufata umwanya banyumvirize donc nagenda nyene nk'ugiye kuraba vyonyene naguma nibwira ngo maybe ntibaza kubikunda reka ndavyigumizemwo ibiki nibiki mugabo nyene en fait narisuzugura nkafata ko ndi muto mugabo nyene ndi muto nibwo butindi nahagurutse tubwire umunsi wa mbere canke igihe wakora agaslam ka mbere uravyibuka umunsi wa mbere avuga uti reka nicare niyumvire canke nandike hari habaye kwanza nari nsanzwe nandika gusa nandika ahariho hose aho nshitse hose je usanga ndiko ndandika mugabo bica bitakara mugabo umunsi mvuga nti kandike hanyuma ndakavuge genre ngire record muri telefone hama ndakabika ico cyumviro sinzi ngene canje ndavyibuka nari mvyutse mu gatondo canumva ndi inspiré gose sasa rero iyo ndi inspiré je ndabura amahoro nta n'ikintu na kimwe kizima ashobora gukora nta na kimwe sindakubesha nukuri nta na kimwe ashobora gukora ntaciye afata ikaramu basi nandike n'ikintu kimwe sindonka amahoro hama ncandagira candayandika ndibuka kari gatoyi ikirundi ariko candayandika hama candagira ndakarecordinga muri telefone hama birahera rurishi hanya nasura mu kirundi raba navuga ko bavuga gute mu kirundi bagiraze ko ikirundi kigoye gawe apana bisanzwe kiragoye tellement mugabo mbe hage novuga ko nariko ngira iki sinzi ko nariko nivuga amazina sinzi ko nariko ngira ibicu ndasangiza aho kantu ndagusabye ni je wa mwigeme w'indanga mu ndanga yishima atishimije ko atawushimwa na bose sinoja mu batanshima ni je wa mwigeme aseka nk'umi zaho hambere zashogomanga ziremetse imigwizi sesekereje ivyiza gusa tanko ari kurivuga nariko ndivuga ariko nyene reka ndakubaze hari ama information yerekeye Islam wowe uzi canke uba warabajije urafise imigambi yo kuyabaza nimba wowe utarayabaza biri good ama information yerekeye Islam nta kintu kitagira amategeko ikintu cyose kiba gifise amategeko Islam urayizi nyezina canke uyizi uko nyene uvuga uti ngo ndiko ndabigira sinzi iyo bizonshikana bimeze gutyo honye wewe ubijamo kubera iki canke hari amakuru ama information ama formation uvuga uti iki kintu n'igiki gifise avantage yihe kirafise inconvénient ibintu nk'ivyo pour le moment nabwiye ko nkira ka bebe donc iyo umwana ari umubebe agahaguruka agashaka kujabuka abakeneye umuntu amujabutsa muga avant yuko bamujabutsa abakeneye nawe kwemera d'abord kwajabuka hama mujabukije akemera kubandanya intoze donc ubuje pour le moment ikintu nzi nuko iyo ntuze ndayifise iyo mpano ndayifise ushaka yuko bayivyura canke uronka umuntu agufata ukuboko
tubwire ninde yagupushinze ko wobijamo cane umuntu ariko arakora influence uvuga uti uri mu biki ntuzi ivyo urimwo hari umuntu antukareka araguforce watubwiye ko waje kuri force z'abandi sivyo watubwiye ko waje kuri force z'abandi uwo muntu yakubonyemo iki canke niki kintu yagusiguriye kugira ngo wumve wo kwitahura wumve hoteli intambwe nk'iyo wateye no munsi bon reka tuvuge ko atari umwe si umwe kandi si babiri ariko si bandi si na bose bandakubwira ngo ubijemwo ariko umaze gukora ikintu rimwe abantu bakigikunda nukuri nibaza ko nta ntuzi birimo nta kindi donc la majorité bagikunze kiba ari ciza kandi ico baguhanuye nibaza ko gikora kanatsinda ubukebura uwumva ntamari binonko donc nabagamburukiye umunsi naje mu voilà ici ni Islam wakoze ikaba uraronka ama feedback menshi uraronka ama commentaire menshi uri mu biki genda iyo Islam yari imeze gute umuntu wa mbere yabikubwiye ninde byageze gute umuntu wa mbere yabibwiye ninde bon ni iyo mperuka gukora ya quelque jour ndayikoze kandi nayikoze mu bintu byo gufina vraiment sinibeshere ngo nari sérieuse ariko ingene yaciye ihitinga nanje ntavyo no kubarira muganyene umuntu wa mbere yabimbwiye bien sûr no watanguye kuyironka bwa mbere uwo muntu ijambo yakubwiye nirihe ninde ndavuga ngo mufaniki ninde yakubwiye gute donc ndamuvuga izina ni umusilameur kwanza nawe nyene hama yarambwiye courage yarambwiye biratesa nanje nti merci beaucoup hama yitwa Gufleur nibaza ko nahejeje kukwishura uruzi mpamvu ndakubajije Gufleur aho uri wubahwe uramubwira amateka yayo umubwire kumbure hari abakurambere canke ababakuriye muri ivyo aho bashitse canke abo mu bindi bihugu cyane cyane ngaho mu Burundi sinzi ariko mu bindi bihugu irateye imbere cyane umubwire avantage kubera iki umusigure n'impamvu akwiye kubyinjiramo cyane wagira uvugiye nega mama ukunzi bagije akaruta kandi karakamira nahoze bon we wambajije ninde yabikubwiye ubwa mbere hama kom nazirungikiye benshi niwe yatanguye kubimbwira kandi n'umusilameur yego nuko harisha biziko oya nawe ko wayikunze ubizi kwiki oya kubera basi musangiye umwuga canke basi ndibazayica biziko share ni nka jenga okay arakibi bon takirundi arabizi kandi aranabindusha yego hari impamvu rero yakubwiye ngo courage nturamwegera umubwiye ati ko ushaka kunyankuwaja niyihe mpamvu yabiguteye cyane bashaka ko ntera imbere gutera imbere saha nyene suko nabikubariye ndiko ndavura no musi ndiko ndavura ejo nzohaguruka nta uvuka rimwe ngo yizure ingobyi warubuze nawe reka ndagushimire cyane canke nakaye kamotera abantu bafite impano nk'iyo wewe wagize intambwe yo kugera hano kugira ngo tuyagire canke ugire ico dushikirije nakaye kamotera abantu bameze nka wewe bacifutse bakijyamanya impano hariya mu gitanda bavuga ati ibi ntaho bizonshikana uramaye ushaka kuvuga nyene mvuge neza gose okay nikaye nari nakubujije uranyumvira bon d'abord novuga ko abantu bari bameze nka jewe kwanza reka ndavyirabisheko je ndi umuntu wa mbere afata ibintu à la légère ariko apana nyene ngo ibintu ivyo ari vyo vyose donc sinibaza yuko ibi bintu hari ahantu sinanibaza ko hari ahantu vyonshikana kuba abandi vyarahabashikanye jewe sinavuga ati ushobora kuhashikana ariko barambwira ati umviriza peti yangu bose bafise aho bahereye kandi nimushobora kugera hamwe ku ntuze kuri base imwe kuko nimwatanguye kuri base imwe d'abord kandi mushobora gushika hamwe ku munsi umwe wese n'intuze vyerera igihe ntivyerera inzara donc isaha igeze ntuharira ariko kandi nyene birafasha
kuba wogira woshobora d'abord gupartager ibikurimo ko bifasha benshi kandi nyene akari mu nzu nikabisema muhaguruke tuje mu bandi jana ntiganka murindi none ahubwo bigwiriye niho sawa tugwiriye niho sawa ego nkajewe nkano vale reka rero ducishirize ko bumve ico ushoboye na wewe sivyo twavuze amajambo menshi ariko ntibarumva ico ushoboye canke ico wakoze wariyandikiye yuko je no kwandika ibintu bavuga ati jewe nkaje imbere y'abantu nkavuga wavuze ko ufite amasona ndayanse mu izina rya Yesu urabaye mama pastor ego ndavyanse utera imbere we hari ibintu udashoka wikura mu ngo nyene ariko nyene ni ntambwe shaka kugira ngo uje imbere ya kamera hari abavyanka hari n'ababihunga babonye kamera baca bana ari karantera ubwo ni ntambwe shaka cameraman ari karantera ubwo nandeke kunda bagoze raba hasi sha umwana w'abandi ntarire. Mon slam s'intitule Qui c'est qui c'est, c'est-à-dire Nindazu wariwe. Qui c'est qui c'est? Qui c'est qui c'est cette créature qui va enfin tomber dans nos bras pour toujours? Qui c'est malgré la nature qui ne nous tourne notre tour que quand ça fait trop tard? Qui c'est cette plus belle des personnes qu'on aimera définitivement le reste de nos jours? Qui c'est celui qui va ensevelir tout le mal qu'on a enduré et mettre le malheur à part? Mille questions qui ne sont répondues que lorsqu'on sait qui c'est. Des secrets qui ne se dérobent que quand on est au courant de qui c'est. Des pensées incessantes qui emportent ma compétence en imaginant de qui il s'agit. Sans oublier les sourires comme ceux d'un bébé ne connaissant que sa mère seulement, qui s'opposent sans raison sur mes lèvres lorsque je me donne des images du plus grand jour qui est le nôtre et qui est à venir avec celui qu'il sera. Tout ça me trouble. Tout ça me trouble car on n'est jamais sûr d'avoir trouvé le bon partenaire. Tout ça me trouble parce qu'il est toujours difficile de lutter le doute au moment de choisir. Tout ça me trouble car il n'est pas facile de trouver le bon chemin du bon choix car la patience est amère. Et les amères me sont fouées d'où malgré les peurs pleurent. Je rirai, je crierai, je chanterai, je danserai, mais aussi je pleurerai de joie. Je me sentirai mieux étant dans ses bras, car ce jour je serai celle que mes rêves voulaient que je sois. Je proclamerai au monde entier en disant que lui et moi sommes parvenus à avoir le choix. Je saurai enfin qui il est, je lui demanderai qui il était depuis tout ce temps avant qu'il me voie. Dès ce jour, je ne vivrai ni dans l'incomplet ni dans la solitude que vivait mon âme. Il y aura des jugements et des découragements, mais il n'y aura certainement plus de larmes. Parce que celui qu'il est sera toujours à mes côtés pour me redonner le sourire et l'amour qu'il te rencontre tous les drames. Comme personne ici-bas n'échappe à son destin, je louerai le plus haut de m'avoir aidé à rencontrer cette amoureuse flamme. Je sais qu'un jour je saurai qui c'est, qui j'ai toujours cherché à voir et savoir, et ça sera ainsi pour lui. On vivra dans la paix comme à la pêche. Je lui serai sage comme une mage. On sera sincère comme un miroir. Je ne passerai plus mon temps toute seule et je répondrai à ce qui m'interroge en mon fort intérieur, quand seul l'amour ait pu compter. Je sais avec certitude que je saurai qui c'est, mais je suis encore partante à la recherche ou même à l'accueil de qui c'est. Qui c'est qui c'est? So when you're headed. No mahoro. Ni more ganchuti. Bon, visiblement, ngira murabona ko ntari normal. Ngavuye mu mwobo. Courage Jaboshe, urashoboye? Urashoboye, namahoro umeze neza. Bravo. Mbwa rero, bon, merci. Ewe, urazi none. Nagira mvuge gute. Ubwo ni buraye umbiza je nawe turi babiri na cameraman njya nona ko ruwade ubwo rubwiye Après ça ibaze ko n'umuntu ari yazo kwandika kuri YouTube ikigenda akazogisanga umbiza nabwiye ama commentaire uzoyara hari abazo guhanura hari abazo kwankoraje sivyo abantu bacu sabana babivre ni basufuza ubwo bwiki ubwuko bon oya en fait biba bigoye we nukuri biba bigoye kumva ko d'abord ushira mu mutwe erega haje ibintu byose bipfira mu mutwe
n'imodoka ipfuye imoteri ntisubira kugenda washize mu mutwe ikindasavye nashize mu mutwe d'abord urabona ko ngaha turi batatu hariko turi abantu batatu mugabo kubera ko mu mutwe hacaja yuko okay abantu bose bazoyiba mes parents mes proches mes amis bose basobira ndasabye nkunze mu mujyi umutima courage merci ndabira vraiment reka ndakubaze kwiyo kiseki bon kugira uyandike nike kintu uyumviriye canke nike kintu inspiration yavuye he bon jewe d'abord inspiration yanje iza premièrement iyo ndiko nkora ikintu ntashaka kugira ngo nikureyo ndakwereke ko ari aho onye nca nsanga nanose ivyo nandika muga ashaka kuva mvuze nti jewe nshaka kwandika nta kintu nakimwe ndonka nandika mugabo kandi umpaye sujet donc umpaye thème ndandika muga kenshi nkunda kuba ndi inspiré iyo nshaka kugira shaka kwerekana ko ndiko ko ari honda atari hondi nkiyo iyo nayikoze ndi mwishuri ngira ngo mwavyumvise ko ndi mu littéraire kandi bivuge okay umengo ntibakunze kudukunda gose twariko twiga mate rero nukuvuga ngo sinzi bibaho jewe ndi muri babandi abonye mate ajugumira n'amenyo akagira n'amenya muga nyine kubera ko nyine ntegeruza kuyiga kugira nerekane ko ndi mu shure niho naciye nkompoza iyo onye ariko bien sûr ntivyari bivuye ku biharuro ntivyari bivuye ku matrice ntivyari bivuye ku biki en tout cas nari nabanje kwiyumvira ikintu hama ndandika nike kintu uyumvire kugira ngo uyandike theme ni kise bisigura ngo nindazi uwariwe genre nindazi uwariwe nafatiye urana muri ubu buzima tubayemwo nuvuga ko cyane umuntu arakura akiga noneho n'ubutiga ikintu ca mbere kiza mu mutwe ni fonder le foyer nabagiye baja kuba ba party bagiye baja kuba ba master en tout cas bibazamwe mu nyuma niko turemwe niko tumeze donc ico kintu naciyumviriye ko genre urashobora kuba ugize donc prenons par exemple ufise umukunzi kadukoresha kirundi nubwo rimwe kibabaza mu matwi bon urashobora kuba ufise umukunzi hanyuma ubona uti nubwo isi n'ijuru vyofatana je turi kumwe tukiyagiza yuko n'abasinye bashobora gusinyura canke na invitation zigatabuka why not ni ibintu vyeze vraiment ni ibintu vyeze muri kino gihugu cacu c'u Burundi muri no Bujumbura yacu nziza cane gose ni ibintu vyeze vyeze kugira mariage ni ibintu vyeze ko umuntu yagiye mariage hama akagira munyuma ukumva ngo ashaka divorce ego birabaho cane kandi ahubwo muri iki gihe muri kino gihe nyene umengo nivyo sinzi akantu katugiyemo donc nico kintu niyumviriye hama ncamvuga nti nindazi wariwe nta numwe amuzi muga nyene uko bije nyene utegereza kuvyakira uko nyene il faut être armé jusqu'aux dents mvuze uko no kuvuga ngo twame twitegura genre kwakira ibintu uko bije kose simisi yose bizoza biryoshe simisi yose bizoza bimeze neza ariko bizotegereza kugushika uri kuri ino nta kintu nakimwe gushaka kugutinya nta na kimwe sinzi ko ari Imana ibigira sinzi ubigira ariko nta kintu nakimwe gushaka kugutinya kuri ino umwana wa 18 ans yatubwiye ko afite 18 ans ya quelques semaines ndayikwije none sinkuze donc vyaragukoze ku mutima uvuga uti jewe nanje muri kazoza bimeze gute sinzi uwo nzoja ko canke en fait wowe mbajije aho nakwiyonye sino jewe ibintu byose ndi muri babantu akantu kose hari umuntu igeze kumbwira ngo niyo ubonye inyoni inyo yamazi uca wiyumvira en fait ikintu cyose kandi rega biba bikenewe ni vyiza ko umuntu ashishoza siko napere gushishoza aca dukuriramwo agaslam kitwa tise kise personne ne sait qui c'est hari umuntu yaciye ambwira pardon kuba ngira ndakavuga bwanye ne c'est toi et moi bakazi bon chavuga ngo qui c'est qu'une fois su ngo
nindazi ko ntawo baziho bazi ko umunsi umwe uzomenya ko wari usanzwe ubizi ariko wari ufite ubwoba bwo kubimenya ariko nyene igihe ugifise ikintu nta kintu na kimwe kiba kikwemeza yuko ari iwawe nico ufise mu nzi wawe barakikwaka bavuga ngo n'uburi kumunwa burakoroka Yesu n'uburi ku munwa burakoroka bavuga hariya kandi bavuga ngo niba baginyoni riraduga rikaja mu kirere mbwa rirasubira hasi rero ivyo mufise nimwe mezereza ko ari iwanyu sivyo yego nyene mu gihe utarabitsindira yego urashobora no kubitsindira bikanka mu nyuma bien sûr bikanka nyene bikagenda nako n'akantu keza twavuze menshi tuza twashika ku kantu kazima erega n'impanuro sheri reka ndagushimiye cyane kubona wavuye bavuga gute wavuye mu kirahuri canke ahantu hawe wari winyegeje uraza kuri Mijo Talent TV kugira ngo dusangize impano yawe kumbure yafashije benshi hari abantu bashaka kugushikira hari imbere kugira ngo bagufate ukuboko bien sûr kewe ari navyo keneye ama commentaire mu ico mwabonye kitari ciza mu muhanure akantu mwabonye ashobora kongeramo mu mubwire sivyo nimwe duteze amaso hari impamvu yaje ngaha tubiri tuvurana ubupfu sinzi ko hari akajambo kanyuma mubwira abakunzi bacu bibasha ndababwira iki bon merci ngiraho muba mwubawe merci de partager merci de liker merci de vous abonner merci reka tugushimire cyane kwanza kubona wahevye ivyo warimwo kugira ngo uze kuduha iciyumviro ivyo ni ivyiyumviro vyiza hari abandi bana canke abandi bantu bafise amatana aryamye mu nzu muyashikirize kugira ngo tubateze imbere ni Mijo Talent amatana turayateza imbere kugira ngo mutere imbere turabakunda cyane ciao ciao bakunzi ba Mijo Talent TV je viens d'être influencé par uyu journaliste ambwiye ngo ndababwira kandi kantu hari akantu kaka sinzi ko nokavuga ariko nako nagaslam bwako mu kirundi kitwa ngo shuger dady aho hambere abavyeyi batureresha indero y'ikirundi aho hambere umwigeme akiri muzezo nza kibikora bikorera iwabo kugira ntaza amaramaririwe umwigeme yararenguka bamubonye bakamubonamo ingeso nziza se yarenguka batigenda mu vyeyi waribarutse imisori imubonye igasonga amatwi igasokoza ubwanwa na agasokoza uruhanika ati maze turaberanye twakuze twumva za kirazira none ubu barabihinduye barabihindukiza kirazira bayigize ingeso ewe dady warahemutse uhemukira umuryango uhemuka kuri bashiki bacu nabo bahemukira abasaza bacu ntibikoga usigaye uvyigerezako izina warahinduye ngo nizashuga dady kibabaje no kuja kunezereza umwana ngana n'uwawe bakubwira ngo ntiwareze ukaja mu vyo guhanura kandi tubizi ko ariko mwabaye kuvyara ntibimaze mu gihe uzi ko utazorira na kare ngo hagoyirera nayo ivyara n'ivy'akanya gato namwe bigeme bene mama nimuze tuvire hasi rimwe dukore dukoresheje amaboko abiri twahawe na rugira twoye kwama turi banteze urushi twige kubaho twibeshejeho ndetse tunabeshejeho tureke gushaka kubeshaho buri gihe dady wihaye amahoro yita amahoro kandi ari amahoro y'amahorera wirengagije ubusaza ugeze ko wirengagiza ibibondo biteza amaso wewe nka dady wavyo dady wiyambiwe ubusaza wiyambika ubusazi bwo kwirirwa wiruka mu bana bangana nabo wivyariye abana usigaye bahendesha inoti nabo bakaja nago ngo kubabonye inoti ntaco batogukorera dady warahemutse ese muvyeyi kubita agasho ubone ko imvi zigeze imugongo wowe kuronderera ibiburandero urondera umuryango